shimigwe umwami turabyizera n'umutima wose nagize kwiyumvira ko abantu umunsi umwe bazoba bari mu bwiza umwami yarabakijije nta muhanuzi n'umwe canke intumwa n'imwe nta muntu n'umwe w'Imana yashoboye gukiza umuntu n'umwe agakiza kava ku mwami mbere n'abahanuzi n'intumwa zayo zaba zikeneye ubuntu bwayo n'agakiza kayo hanyuma rero ku iherezo umwe wenyine we azoshimagizwa azohabwa bwiza umwami w'abami uganza abaganza abandi nabo bazoca bugufi imbere yiwe bubame nk'uko n'abakuru 24 bazobikora bagakura ibitsibo byabo bakavuga bati we gusa niwe ubereye kwakira amashimwe icubahiro ububasha ugusengwa no guhimbazwa mbega amahirwe mbega ubuntu ko dushobora guharugwa mubo umwami yashize mu mugambi wayo kandi turabize si ukwibaza ibyo bintu gusa ahubwo tuzi ko mwindata Gaila yavuze ngo mu mutwe ngo hari ikindi kintu gitandukanye n'ikiri mu mutima mu mutima turizera bishikamye umunwa nawo ukabyatura umunwa uzobyatura iyo muhingamo turagiye kuvuga mu ncamake ibyo twarabye ejo mu ijoro n'uyu munsi mu gatondo ndizera yuko ibyo twese biraza kuduha ikiruhuko kandi biciye kuri ibyo dushobora kuronka icizere gishasha dufitiye Imana icyo biciye kuri ico iduhagurutsa ikatwubaka mu buryo bimwemu tukaba abakomejwe mu kwizera kwacu ndabibona buri gihe iyo nsomya ijambo ry'Imana ivuga ibintu bibiri iravuga umuvumo ikavuga n'umugisha igaragaza kubaha no kerekana no kutubaha kerekana ukwizera no kutizera ibyo bintu byose tubisanga mu byanditswe byera aho rero tuba dusigaranye ikintu kimwe gusa cyo gukora nico kwibaza none duhagaze hehe mbega duhagaze he kandi guhera aho tuba tumenye igihagararo cacu ikibanza aho Imana yadushize aho rero dushika abakomeye mu mwemu kuko icyo Imana yakoze gifise agaciro kigumaho gifise ubushobozi bw'icagezwe ubwacu nikidahinduka ni cyakozwe gushika mu bidashira kandi aho niho ukwizera kwacu gushobora gushingira kandi aho rero tubona uburuhukiro mu Mana hariho uburuhukiro ku bwoko bw'Imana kandi wabonye ubwo buruhukiro arinjira muri bwo kandi akaruhuka ibikorwa byiwe byose kuri jewe ubwanje iri jambo ryabaye irikomeye kuko ndazi bigoye cyane yuko uburyo bukomeye buhata yashizeho ikiraro ikatwereka uburyo aho twageze ubu mu bihe byose ivyigishijwe n'ivyabaye mu gikristo c'ubwa mbere ntivyagarukanywe ariko harakurikiye igarukanwa ugusubirizwa kw'ibintu uko biri ubure bigiye gushika mu gasongero kabyo hagati mu bwoko bw'Imana nico gituma
birakwiye kwibutsa icyo imana yakoze kugira ngo biciye kuri ibyo tubone n'ibyo iri kirakora uyu munsi, kuko mu bikorwa byayo byose, mu bintu byose ikora turabona n'ibyo igiye gukora ubu. Twaravye mu gice cya 29 nk'uko twabishoboye bifashijwe n'Imana. Ubu rero uyu muhingamo turagiye kuraba igice cya 30, gusura mu byagezwe 30 umurongo wa mbere, gusura mu byagezwe 30 umurongo wa mbere. Igihe ibyo byose bizoba byabashitse ko iby'umugisha n'umuvumo nabashize imbere, mukabyibukira iyo muri mu mahanga yose aho uhoraho Imana yanyu azoba yarabirukaniye, mugahindukira uhoraho Imana yanyu mukamwumvira muri byose nk'uko mbibagera uyu munsi mwe n'abana banyu. Mumwumvirishije imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose, uhoraho Imana yanyu azotuma muhindukira muve mu kinyago, abagirire ikigongwe, asubire kubakoraniriza hamwe abakuye mu mahanga yose aho azoba yarabasabagirije. Umurongo wa 4, kandi namba harabirukanywe bo muri mwebwe bazoba bari iy'ijuru riherera, uhoraho Imana yanyu azobakurayo abakoranye, mbere niho azoja kubazana. Umurongo wa 5, kandi uhoraho Imana yanyu azobasubiza mu gihugu cari ishamvu yabasokuruza, namwe mucegukire, kandi azobagirira neza abagwize gusumbya basokuruza. Umurongo wa 6, circoncira ton cœur et celui de ta descendance, afin que tu aimes. Kandi uhoraho Imana yanyu azokuraho kudakebwa ko mitima yanyu nuko mitima y'urubyaro rwanyu, kugira ngo mukundishe imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose mubone kubaho. Amen, amen. Gushikano iri jambo turabizi yuko iri jambo rirafise ico rihurirako n'ubwoko bw'Abisirayeli mu buryo bisanzwe, kandi turabona iri jambo risohoza imbere y'amaso yacu. Ngo ku mpera aho ijuru riherera no ku mpera z'isi, Imana yagarukanye ubwoko bwayo, yabagarukanye ku gataka kabasekuruza. Hano rero aranditswe ngo bazoba benshi kandi abanezerewe cyane gusumba mu gihe c'abasokuruza babo, bazobagira neza. Ibi navyo turabibona bisoreza imbere y'amaso yacu. Kenshi nous avons exprimé qu'il y a 2 générations particulières. Twavuze ko hari inzunganwe zibiri zidasanzwe mu gikristo. Mu rwanda rwa mbere, mu gikristo c'ubwa mbere byagenda bivangabanganywe n'ikiyuda gushika mu myaka 70 aho urusengero rwasambuka, hanyuma ubwoko bw'Abisirayeli burashwiragira. Uko nyene ibyo bintu bibiri ubu naho bigenda bibangabanganwe kimwe impande y'ikindi. Ku ruhande rumwe uguheraherezwa kw'ishengero ry'umwami, ku rundi ruhande
remis en place, organisé byose pour que le bishyirwa mu Seigneur kibanza bigatunganywa kugira ngo umwami yishure mu buryo bushasha ubwoko bwayo bw'abisirayeli. Twebwe nk'ishengero ry'abanyamahanga nous avons l'avantage dufise inyungu zo kumva no gutega amatwi amajambo y'ubuhanuzi. Dushobora gutondeka ibyo uko ari bibiri, biraba ishengero, ibigenewe ishengero n'ibiraba Isirayeli. Gushika uyu munsi les Juifs ne peuvent classer ni l'un abayuda ntibashobora gutondeka yaba bimwe canke ibyo bindi, bari ngaho ariko icitwikirizo kiracari ku maso yabo. Hano rero Imana iravuga ngo muri ico gihe ngo nzokeba imitima yanyu, canke nzokora ubudakeba kw'imitima yanyu. Aho rero bijanye no gukebwa bya Kristo, kurinda Kristo. Mu gihe cya Aburahamu abayuda bose barakebwa mu mubiri, hanyuma bakajana inzira zabo bwite, ariko ubwoho bazogendera ku nzira z'Imana, kuko mu nzira y'Imana, kuko Uhoraho azokeba imitima yabo. Amen. Bamwe barikebesheje bigaragara inyuma, hanyuma inyuma y'uko gukebwa baca bajana inzira zabo, ariko ugukebwa kw'Imana, ugukebwa Imana itanga ku mutima bitwemerera kugendera mu nzira z'Imana. Mbere Pawulo yabyandikiye Abaroma aravuga ngo ugukebwa si kujya kugaragara k'umubiri, ariko ni ugukebwa ko mu mutima. Amen. Ni mu Baroma 2:28 na 29. Uko gukebwa k'umutima twamaze kukuronka, kandi n'ubwoko bwa Isirayeli nabo bazobironka, kuko igihe cyabo n'isa yabo izuba yashitse. Hano haravugwa mu gusura mu byagezwe 30 que le Seigneur les appellera de toute la terre et qu'il les rassemblera les exilés et les ramènera dans le pays de leur père, et ils le prendront en possession et seront plus heureux et plus nombreux. Kandi ro Imana yanyu azobasubiza mu gihugu cyari ishambu y'abasokuruza, namwe mucegukire kandi azobagira neza abagwize gusumba abasokuruza. Ni umurongo wa 5. Uyu munsi dushobora kuvuga yuko ishengero rifise umugabane mu byo Imana ikora ubu. Et si nous pouvons faire la remarque, nimba rero dushobora kuvuga ibi bikurikira, que nous avons eu un privilège comme aucune autre génération, ko twagiriwe amahirwe gusumba urundi rungano rwose rwarabayeho. Ibyo rero si kubera ko twari tubibereye, la grâce de Dieu, ariko n'ubuntu bw'Imana bwatugiriye akagongwe, hanyuma biduha ubuntu bwo kuba muri kino gihe. Nta muntu n'umwe yahisemwo gucagura igihe yategereza kubaho. Mwendata Branham yaravuze ngo iyo Imana imubaza ngo ni mu kihe gihe ushaka kuba, mbega mu gihe cya Aburahamu, mu gihe cya Mose, ushaka kuba mu kihe gihe, ngo yoba yarishuye ati nshaka kubaho ubu, nshaka kubaho muri kino gihe. Iyo rero ni ijambo rikomeye. Ndiyumvira yuko nico gihe gikomeye kandi nico gihe cy'ubwiza ku ruhande rumwe. Ku rundi ruhande n'igihe kigoye cyane, ariko iby'Imana bizorangira bitsinze. Ibyo rero nshobora kubibabwira natagukekeranya na gukenya. Ibyo mu kuba Kristo umwami yanesheje ububasha bwose bwa Satani. Amina. Kandi intsinzi yiwe niyo ntsinzi yacu. Amen. Ngo ukwizera kwagaragaye muri twebwe biciye ku ijambo ryayo, biciye kuri mwemu wayo, niyo ntsinzi yanesheje isi. Ubu rero haranditswe muri iki gice nyine cya gusoma mu byagezwe 30 umurongo wa 11, gusoma mu byagezwe 30:11,
kuko ibyo byagezwe mbageze uyu munsi difficile. atari ibyo kubananira kandi atari ibiri kure, Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises ntibiri mu ijuru ngo muvuge ngo muti ninde yotudugira mu ijuru pour nous le prendre, kugira ngo abituzanire ngo tubyumvire l'observer et le suivre. tubyitondere. Verset 13. umurongo wa 13, Il n'est pas non plus au-delà de la mer, kandi ntibiri hakurya y'ikiyaga traversera la mer ngo muvuge muti ninde yotujabukira ikiyaga ngo abituzanire pour l'annoncer ngo tubyumvire afin que nous puissions l'observer. tubyitondere. tubikurikire. umurongo wa 14 ngo oya, La parole est près de toi. ariko iryo jambo riri hafi yanyu cyane, mbere riri mu kanwa kanyu no mu mutima yanyu, ngo mubone Puisse l'appliquer. kuryitondera Amen. ngo murishire mu ngiro. Amen. Mbega iki si ikintu cy'igitangaza. On a besoin de monter au ciel nta muntu n'umwe akeneye kuduga mu ijuru pour obtenir une réponse, ngo ahabwe aruhe nyinshi ivuye ku Mana, pour l'enseigner. Dieu est venu ngo du ciel Imana sur la terre, yavuye mu ijuru révélé à nous en iza ku isi iratwishurira muri Yesu Kristo. Ibintu byose dukeneye ntibikiri mu ijuru, Cela a déjà ibyo est déjà descendu sur terre par le Christ. byamaze kumanuka hano ku isi biciye kuri Où Kristo. est-ce que Jean l'a vu? agendera mu gitereko amatara Dans le ciel. cy'izahabu. Mbega Yohana yamubonye mu ijuru? Oya, avuga ngo nabonye igitereko amatara ndwi cy'izahabu. Ibyeshe Yohana igice cya mbere Un qui marchait au milieu umurongo de w'indwi cette chandelle ngo d'or. nugendera hagati y'ibyo bitereko amatara ndwi. C'est comme le ni kuvuga ngo bruit des eaux. ijwi ryiwe Il marche ryari rimeze nk'amazi menshi asoma. d'entre nous. Nta n'umwe muri twebwe Et tous ceux qui ont entendu la parole de Dieu n'abo bose bumvirije ijambo ry'Imana muri kino gihe, dans l'ignorance. nta n'umwe yagumye mu kutamenya. On a besoin de parler Mu- mu de Dieu Gigi. dans son cœur. nta n'umwe Au ciel, akeneye kuvuga cyangwa ngo abwire mu mutima wiwe ngo ninde yoduga mu ijuru aturonderere inyigisho iva ku Mana. quelqu'un pense Umuntu rero yumviriye qu'il peut aller, ko que cet enseignement est au-delà de la inyigisho mer. ngo iri hakurya Il y'amazi, soit dit non. reka abwirwa ati oya, Enseignement, cette parole est au iri jambo riri hagati muri twebwe. Ijambo ry'Imana riri mu mutima wawe, riri mu mutima wanje. Ijambo ry'Imana ni igishinga ntahe kizima mu buzima bwawe no mu buzima bwanje. Uko niko twabisomye kandi uko niko tubyizera. Umurongo wa 14 byeshe Yohana 13:14. La parole est près de toi. Dans ton ariko iryo jambo riri hafi yanyu cyane, mbere riri mu kanwa kanyu no mu mitima yanyu. Amen. l'appliquer. ngo mubone kuryitondera. Amen. Le mot haca haza rero ijambo ngo uyu munsi ku murongo wa 15. verset 15 Deutéronome 30. so mu byagezwe 13:15. J'ai mis devant toi eheraba toi uyu munsi mbashize imbere canke ngo ou la mort guhitamwo, ndabaye guhitamwo imbere y'ubugingo ou Dieu. n'amahirwe bo n'urupfu n'amagorwa. Mwino minsi, muri uyu munsi wacu igihe Imana ivuga, Insiste encore kandi reka à shimikeko kandi dans cette mu buryo ndabigambiriye mwana n'ukoraniro, grande différence. hariho itandukaniro rikomeye Les prédicateurs des hagati siècles passés y'abavugabutumwa b'ibinjana byaheze prêchaient sur la parole de Dieu. bigishije ku ijambo ry'Imana. Il y a une grande différence Harimo itandukaniro eux hagati yabo et le temps où nous vivons maintenant. n'igihe icyo tubayemo uyu munsi, aho ijambo ry'ukuri nyakuri ryahishuwe, aho umwami yatuvugishije. Il y a une grande différence. Harimwo itandukaniro rikomeye hagati y'ibyo bintu bibiri. Abavugabutumwa bose barigoye kandi Imana izoyibahembera mu bihe bidashira, ariko Prédicateur ibyo umuvugabutumwa avuze ku Mana no ku ijambo ry'Imana n'est pas comparable ntaho bigereranywa à ce que Dieu n'ibyo
imana lui-même yo dit sur sa ubwayo ivuga ku ijambo ryayo. L'avez-vous compris? Mbega ibyo mwabitahuye? Et nous voyons la différence. aho rero tubona itandukaniro. Nous savons qu'à l'époque de Jésus, turabizi yuko mu gihe cya yesu prêchait. abantu benshi bavuga ubutumwa, ariko mu buryo bukwi na bukwi haseruka umuntu arungitswe n'imana, ntiyavuga ubutumwa nk'abandi, yazanye ubutumwa bw'uwo munsi wiwe, ijambo ry'uwo munsi ry'icyo gihe, ijambo ryo muri icyo gihe imana yavugiye muri uyo. ntiyari imvugo y'umuguruka gusa, kwari ubwishoregwa kuzima kw'ijambo ry'imana. kandi igihe umwami wacu yinjira mu isinagogi, hanyuma bamuzanira igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, yarasomye muri Yesaya 61. mbega yavuze iki? mbega yavuze ejo ngo iki cyanditswe cyaranditswe? mbega yavuze ngo ejo kizosohoza? oya, yaravuze ngo uyu munsi iki cyanditswe kirasohoje imbere y'amaso yanyu. Luka 4:22. ntiyashimitse kuri kahise cyangwa kuri kazoza kejo, ariko yashimitse kuri kubu. uko niko mwemu w'imana yerekana, ashimika kuri uyu munsi ubutumwa bwo muri kino gihe. ijambo risohoza ubu, kandi turaryakira, turaryemera nk'ibifungurwa bizima. uyu munsi umurongo wa 15, raba uyu munsi mbashize imbere guhitamwo hagati y'ubugingo n'amahirwe, bo n'urupfu n'amagogo. turashobora guhitamo, turashobora guhitamwo. urashobora guhitamwo umutima w'igiciro, aho uzomara ibihe bidashira. urafite guhitamwo, urashobora guhitamwo aho ushaka kuba. ibyo bivana nawe. imana yateguye ibintu byose, ariko ni umuntu wese ku giti ciwe niwe afata ingingo yiwe. imana idushira imbere yo guhitamo hagati y'ubugingo n'amahirwe, bo n'urupfu n'amagogo. reka ndabivuge mu buryo bwumvikana neza. ubugingo budashira n'amahirwe ahoraho, ibyo ni by'imana ishaka kuduha uyu munsi. hanyuma iratubwira ngo murashobora guhitamo nko kimwe, ubugingo budashira canke urupfu rw'ibihe byose. amagogo aza mu nyuma. none uguhitamo kwacu ni ukuhe? mbega uguhitamo kwacu ni ukuhe? bimeze uko twafashe iyihe ngingo? birashoboka ko nategereza kubabwira ibi kubwo ubugingo buri hano uyu mugoroba, uyu munsi bukaba butarashikarira ubuzima umwami, bukaba butarafata iyo ngingo. ibyo rero bigomba gukorwa ubu nyene biciye ku buntu bw'imana. umwami abishize imbere nko guhitamwo imbere y'umuntu uwo ari we wese kugira ngo ahitemo. murashobora kubisoma, ntibishoboka ko twobyibagira. twabisomye umurongo wa 15 gusoma byagizwe 30. umurongo wa 16 haravuga ngo kuko uyu munsi mbabariye gukunda uhoraho imana yanyu, no kugendera mu nzira ziwe, no kwitondera ibyagezwe byiwe n'amabwirizwa yiwe n'amateka yashinze, kugira ngo mubone kubaho mugasare mugwire. uhoraho imana yanyu abahere umugisha mu gihugu mugiye kwinjira ngo mucegukire. amen. mbega murabona ibyo ari byo?
toutes ces paroles, aya majambo yose confrontation, uku kose uku guhura uku guhitamwo position de son peuple. imana yabishize imbere y'ubwoko bwayo irababwira ngo murashobora ngo J'ai tout fait. ntimukeneye nakoze ibintu byose Entrez dans ariko cette ubu alliance. mukeneye kwinjira mu ryo sezerano nagiranye namwe Vous devez mutegerezwa accomplir ce que je vous ordonne gusohoza ibyo ndabategetse et obéir. mukabyumvira Dans cette obéissance muri uko kumvira repose la bénédiction. harimwo umugisha w'imana haranditse ku murongo wa 19 J'appelle aujourd'hui à témoin entre vous, ngo uyu munsi contre vous. ntanze ijuru n'isi ko ibyabona bizobagiriza J'ai mis devant vous la vie et la yuko mbashize imbere ubugingo n'urupfu umugisha n'umuvumo Alors choisissez donc la nuko nimuhitemo ubugingo afin kugira ngo que tu vives, mubone kubaho toi et ta descendance, mwe n'urubyaro rwanyu en aimant le Seigneur, verset 20, mukunde uhoraho imana yanyu mumwumvire attachant à mwifatanye nawe akaramata de cela que dépend kuko ari we bugingo bwanyu n'ukuramba kwanyu lequel tu habiteras kugira ngo mubone kuba mu gihugu yarahiye ba sokuruza aburahamu na isaka na yakobo ko azokibaha une parole très claire, iri jambo rirumvikana une parole de laquelle ijambo tous iryo twese tirer les enseignements. dushobora gukuramwo inyigisho Avons-nous compris? mbega twabitahuye Avons-nous compris de quoi il s'agit maintenant? mbega twabitahuye ibyo ari byo Compris qu'il ne s'agit pas hamwe seulement n'Imana. de dire que Dieu a conclu une alliance avec ntibihagije gusa kuvuga ko imana yagiranye isezerano natwe hanyuma ngo tubandanye inzira zacu ko dushaka imana yagiranye isezerano natwe kugira ngo twitondere amajambo yo mu isezerano ryayo peuple de son alliance. nk'ubwoko bw'isezerano Il s'agit de nyuma ya byose peuple de l'alliance. bijyanye no kuba ari ubwoko bw'isezerano amaraso y'isezerano ijambo ry'isezerano ibyo byose birajyana ibyo byose bigenda bijyanye ntushobora gutandukanya amaraso y'isezerano n'ubwoko bwacunguwe bw'isezerano ntunashobora gutandukanya ubwoko bw'isezerano ubutandukanye n'ijambo ry'isezerano Lui, ce verset ginasoma uyu murongo 5 de Deutéronome 30. wa gatanu wo muri- Le Seigneur Yo- ton Dieu te ramènera dans Musomo le byageze pays 30. que tes pères avaient possédé. ngo kandi uhoraho imana yanyu azobasubiza mu gihugu cyari ishambu ya ba sokuruza namwe mucegukire kandi ngo azobagira neza azobanezereza mu gifaransa Il était tes pères. abagwize gusumbya ba sogokuruza imana ishoboye gukora ibintu byinshi bikomeye guhera uyu munsi Dans le peuple naturel, turabona mu bwoko busanzwe bw'imana ingene aya majambo asoza ibyo rero bikwiye kudukomeza mu kwizera savoir qu'il est bitumenyeshe yuko formé nayo un désert ishobora guhindura ubugaragwa ikabugira paradizo de toutes les villes détruites, ibisagara byose byasanganguwe ari misaka une ville glorieuse havutsemwo igisagara cyiza kimwe inyuma y'ikindi Et si cette remarque me permise, nimba rero ibi ngira mvugwe ndabyemerewe iyo niyumvira au guide ku waturongora mu rugendo rw'i Yerusalemu nous a dit toutes les maisons de yaratubwiye Jérusalem ngo sont construites avec les mêmes ngo pierres. inzu za Yerusalemu zose ngo zubatswe ngo na ya mabuye nyene ibyo kuri jewe À une prédication. ibyo mba numva bingana n'ubutumwa On n'y voit pas une maison rouge, une maison bleue. nubona inzu itukura y'ubururu y'umuhondo y'urwatsi rubisi amabuye yose akoze neza aba avuye mu ibuye ryeza muri rya buye nyene ya kariyeri nyene bakundwa turi inzu y'imana umwami wacu ryabuye ibuye ry'imfuruka byanswe ariko ku nzu y'imana haleluya ni ibuye rigumya imfuruka ryasanzwe Pas la pierre rejetée.
ariko si ibuye ryashibuwe. Les scribes l'ont rejeté. Abanyabwenge b'ibyanditswe bararishibuye, ariko abo ubwabo bari bagize umugabane mu nzu y'Imana, kuri bo C'était la pierre yari ibuye rigumye imfuruka ryatowe, kandi kuri ryo hariko inyubako yose. édifiée Natwe turubakwa nawe, comme une maison hamwe nawe nk'inzu yo mu buryo bw'imwemu yo guha amashimwe ibimazi, gutanga ibimazi mu buryo bw'imwemu. Kandi Nous avons été dukwiye kumenya yuko twaconzwe muri icyo gitandara Yesaya 51, turi de la même manière que lui. nk'uko nawe ari, turi abahungu n'abakobwa b'Imana, nk'uko nawe ari umwana w'Imana, Le même Saint-Esprit. tubyawe na wa mwemu yera umwe nyene, tuvutse ubwa kabiri kubwo ibyizigiro bizima. Uyo umwana w'imfura, natwe abana b'imfura. Uyo umwami, natwe abami. Uyo umuherezi mukuru, natwe abaherezi. Haleluya, amen. Haranditswe Dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, mu isezerano rishasha ngo ntiyatewe isoni no kutwita bene se. certains auront honte de nous. Bamwe tuwatera isoni, ariko wewe Pas eu honte de nous. ntiyatewe isoni natwe. Oh, j'aimerais pouvoir Nokunze kubona neza neza uwo murongo aho yavuze canke ahanditse kuri we il n'a pas eu yuko ngo nous appeler. ntiyatewe isoni no kutwita bene se. Kumbure umwe muri mwebwe yobona uwo murongo, Écrit dans le livre vyanditswe mu Baheburayo, et nous allons le trouver tout de suite. kandi turagiye kuhabona. Sur le côté Biranditse ni mu buryo iburyo muri Bibiliya yanje mu gice ca mbere, hategerezwa kuba mu gice ca kabiri. Ni hano aravugwa mu murongo wa 11, barayo kabiri 11, ngo kuko tous deux, uko ari babiri bose, celui qui sanctifie, ngo uweza ceux qui sont sanctifiés n'abezwa sont bose tous issus du même Père. bakomotse kuri imwe, ngo kuri se umwe. Il n'a pas honte. Nico gituma atagira isoni zo kubita bene se. Ça, c'est la parole de Dieu. Iri ni ijambo ry'Imana. Et dans Jean chapitre 20, Muri Yohana 20, inyuma y'uko umwami yaramaze kuzuka, yaravuze Jean 20, 17, Yohana 20, ne me touche pas 17 ati ntunkoreko kuko sindaduga vers mon Père nje kwa data et vers votre Père. no kwa data so wanyu, ku mana yanje, Votre... ariyo mana yanyu. Il était au milieu de ses frères. Aho yari muri bene se, Et le premier-né ni imfura plusieurs frères. muri bene se benshi. Personne ne pourra saisir exactement le mystère de Nta muntu n'umwe ashobora gufata iryo banga ry'Imana, les choses sont dévoilées ariko ibintu ouvertes devant nous. birafukugwa bikugururika imbere yacu. Twizera ijambo ryose uko riri, turyizera uko. Nico gituma twarishuriwe muri iyo mvugo. Très, très important. Ibi ni iby'ingirakamaro cyane cyane. Umuntu asomye ijambo Il ridasanzwe ne peut pas la croire, ntaryizere, alors elle ne lui sera pas non plus révélée. ntazona rihishurirwa, Alors il ne voit pas le contexte. ntabona Mais imvugo Dieu nous yaryo. accorde la grâce. Ariko Imana itugire ubuntu kugira ngo Je voudrais tubibone. résumer Nashaka gusa kuvuga mu ncamake irindi rimwe. à la fin du ministère de Moïse, Ku iherezo ry'ubukozi bwa Dieu Mose, l'a mandaté Imana de rassembler yamuhaye igikorwa cyo kwegeranya ubwoko, kwegeranya et de souligner ubwoko, encore une fois devant eux ngo ashimike kandi irindi rimwe conclu. imbere yabo isezerano Et il est écrit ryakozwe. jusqu'aujourd'hui. Hanyuma haranditswe ngo Vous n'avez pas compris, gushika vous n'avez uyu pas munsi compris, vous n'avez pas entendu. ntimwatahuye, ntimwabonye, ariko guhera uyu munsi uyu, Et c'était le jour que le Seigneur, kandi niwo munsi umwami yakoze. Amen. où l'on pouvait Umunsi contempler aho la terre promise. bashobora kwitegereza igihugu c'isezerano. Ugusoza k'ubuhanuzi bwa Bibiliya byari hagufi. Nico gituma
a rassemblé, imana yakoranije ubwoko bwayo a montré qu'il avait conclu l'alliance. Et ibereke ko yagiranye nabo isezerano, kandi haravugwa ngo est lié à cette alliance. ibyari bishyizwemo byose bifatanije n'iryo sezerano. Umwami ashobora kutugira ubuntu mw'ino minsi. Je ne peux plus revenir sur Apocalypse chapitre 10. Singishoboye kugaruka ku byeshuri na 10 n'indi mirongo, kuko Là, l'ange de l'alliance, hariya mu marayika w'isezerano turamwerekwa de l'alliance au-dessus de sa tête. umunywa amazi hejuru y'umutwe wiwe. Iyo dufashe Maraki 3:1 akavuga ngo ubwo umwami murondera azinjira mu rusengero, umumarayika w'isezerano uwo murindiriye muhahamiye bikomeye. Bijyanye n'igihe, bijyanye n'ibihe, n'ibihe ibyo imana yari yaragenye nk'ibihe bidasanzwe. Mu bugaragwa haravugwa umumarayika w'isezerano, kandi murashobora gusobanura mu byakozwe n'intumwa mu gice c'indwi. Buri gihe igihe imana itanze ikintu kidasanzwe cyo mu buryo budasanzwe, yagirana isezerano canke naho yavugurura iryo sezerano. Kubera iki mbega yagiranye isezerano na Aburahamu? Kubera iki yagiranye isezerano na Isaka na Yakobo? Kubera iki na Nowa? Kubera iki n'ubwoko bwa Isirayeli? Imana ni imana y'isezerano, ifise ubwoko bw'isezerano, yamye igirana isezerano. Yesu umwami wacu aravuga muri Mateyo 26:26 ati iri ni isezerano risha mu maraso yanje. Tubaye mu isezerano risha iryo imana yagiranye natwe igorogota. Amen. Umwami ashaka kutubwira ngo amajambo yose y'isezerano na yanyu nk'ubwoko bw'isezerano ryanje. Nemeje buri jambo ryose, kandi ni jewe nabaye ugishinze. Korera mu izina ryanje mu kwizera, muzobona ibyo nzokora. Amen. Ahantu hose imana yatanga mabwiriza, abantu bagakora nk'uko ivuze, babonye ijambo ry'imana ryemezwa. Isirayeli n'ishengero ry'isezerano rishasha bizobona ijambo ry'umwami ryemejwe gushika ku iherezo, gushika kumera. Murashobora kubyizera 100%. Sinkeneye no kubaza ikibazo, kuko ivyo biri mbere mu bwina bw'imitima yacu. Nta muntu n'umwe agishoboye kubikuraho. Imana yafashe ibyankenerwa byose ku bwacu, twinjiranye nayo mu ryo sezerano, ishobore kubisoza ku bw'ubuntu biciye kuri twebwe. Ishobore gukora ibintu byose bisigaye gukora, izo bikora. Hahimbazwe kandi hashobora izina ry'iwe ryera. Amen. Turahaguruka irindi rimwe, kumbure turaririmba indirimbo ngo nk'uko ndi niko bitegereza kuba. Tel que je suis, tel cela doit être. Uko ndi niko Non pas ma force, bitegereza kuba, atari inkomezi zanje ariko we gusa. ton sang me lave Amaraso yawe des péchés. anyoza ibyaha. Oh, agneau de Dieu, O mwagazi je viens, w'Imana, ndaje, je viens. ndaje. Nous inclinons les têtes Turunamika imitwe et silencieusement dans la prière devant Dieu. ducecetse Peut-être mu isengesho turi imbere y'Imana. Dieu appelle. Kumbure hariho umuntu hano Imana ihamagara,
uyu munsi place devant chaque individu ishize le bonheur, imbere y'uwo ari we wese ubugingo n'amahigwe, urupfu n'amagorwa, le salut, agakiza perdition, n'uguhona. et nous laisse libres de choisir. Iturekeye uguhitamo. Seigneur, Umwami a parlé à ton cœur, nimba yavugishije umutima wawe, qui que tu sois, uwo ari we wese, précieuse âme, bugingo bw'igiciro, prends-le au sérieux. bifate nka nkama, Reçois-le comme le discours de Dieu. byakire nk'ijambo ry'Imana, byakire nk'imvugo y'Imana. Si tu entends ça, Uyu munsi niwumva ijwi ryiwe, ntukomantaze umutima wawe. Uyu munsi il t'appelle. araguhamagara. C'est aujourd'hui. Ni uyu munsi niho utegerezwa kuza. Pendant que nous avons les têtes Mu gihe inclinées, dufise les yeux fermés, imitwe yunamitse, amaso ahomirije, ariko imitima yuguruye, nous sommes devant Dieu. tukaba Prière silencieuse. turi imbere y'Imana mu isengesho ducecetse. Nashaka kubaza nimba hari umuntu yoduza ikiganza gahoro nk'ikimenyetso. Murakoze, murakoze, murakoze. Mbega uba hariho yundi Imana irahamagara? Merci. Urakoze. Quelqu'un d'autre. Mbega hariho yundi? Merci. Urakoze. Dieu appelle. Imana irahamagara. Dieu, Imana iraguhamagara. il ne t'appelle pas Ntiguhamagara à une assemblée, ngo mu ikoraniro. mais Dieu t'appelle. Imana ikwihamagarira La rédemption dépend de ugucungurwa biva ku mucunguzi, kandi pas ishengero rédempteur ou si umucunguzi cyangwa ikoraniro si umucunguzi. l'Église elle-même a besoin. Ishengero ubwaryo rikeneye gucungurwa. Umucunguzi wawe araguhamagara, arabwira ngo nagucunguye, naguhamagaye mu izina ryawe, uri uwanje. Ici nous ressentons cet appel. Nimba rero twumva uwo muhamagaro, tariki ikiganza nk'ikimenyetso. Imana irabibona. Urakoze. Imana ibahezagire mwese. Père Céleste, Data uri mu ijuru, turaje imbere yawe cœur reconnaissant, dufise umutima ushema. Dieu fidèle, Mana yizigirwa, temps de la grâce est encore là. igihe c'ubuntu kiracari hano. Tu appelles encore. Uracahamagara, o Mwami. Tu as laissé la décision à chacun. Warekeye uguhetamwo umwe wese. Celui qui la prend. Harahiriwe ufata iyo ngingo nziza. Mana Remercions yizigirwa, pour tout ce que tu as appelé. ndagushimira kubw'abo wahamagaye bose n'abaje kuri we bose. Fidèle Seigneur, Mana nous sommes yizigirwa, réunis en tant que ton dukoranye nk'ubwoko bwawe, devant ta face. turi imbere yawe, Prions kandi de nous accorder la turagusabye grâce, ngo utugirire ubuntu, prendre en compte toutes les ngo paroles dufate nk'ama buri majambo yose y'isezerano tuyizere, hanyuma dukore ko bivuze. Mwami, Nous aimerions les voir confirmés en nous. twokunze kubibona bisoje muri twebwe kandi biciye kuri twebwe. Ndagushimira Et je te prie kuri byose. Ndagusabye ngo ushire umugisha wawe, urukirize umugisha wawe kuri twe twese, mu izina rya Yesu. Amen. Amen.